Sowa store murakazaneza. Waruziko Bibiliya Ibeshako Yakobo Yakubise Imana. Kuvyukuri wewe uremera ivyo Bibiliya ivuga ko Yakobo Yakubise Imana arukuri. Uwo Yakobo Yakubise Imana ni muntu ki? Amateka yiwe nayahe? Yakubise Imana gute? Byanditse hehe mu gitabo ca Bibiliya? Tutaraja kure. Uremeranya na Bibiliya ko Yakobo yakubise, ahushura, amyora, atubuvya, ahonda, avutura, yabiza, akocora, ashwanyaguza Imana aranayinesha? Uwo Yakobo yakubise Imana ninde? Uwo Yakobo Bibiliya ivuga ngo yakubise Imana ni Yakobo mwene Isaka na Rebeka, akaba umwuzukuru wa Aburahamu. Yakobo akaba butoyi kuko nyina Rebeka yamuvyaye ari hasa. Nivyo wavyumvishije neza, yavutse ari hasa we hamwe nuwo bita Esawu. Uwo Isahaka Bibiliya itanguriro ikigabane ca 32 ku murongo wa 28 havuga ati, umumarayika aramubarira ati, ntucitwa Yakobo ukundi, ariko wiswe Isirayeli, kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Ngira ngo nasomye nabi. Itanguriro 32 ku murongo wa 28. Namwe mumfashe gusoma. Umumarayika aramubarira ati, ntucitwa Yakobo ukundi, ariko wiswe Isirayeli, kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Kuvyukuri yaraniganye n'Imana aranesha. Ego abantu bobo bishobora kuba byaraniganye akagira banesheje. Mugabo n'Imana nayo kuvyukuri yaranesheje Imana? Tubwire muri commentaire nyimba wemera ko ivyo Bibiliya ivuga arukuri. Umbarize nuwo muri kumwe ati ibi Bibiliya ivuze n'ukuri Yakobo yaranesheje Imana. Sowa story murakazaneza. Yakobo kandi kubwa Bibiliya niwe gisuma nimero 1 gushika ku rugero rw'uko Yakobo yivye umugisha. Nivyo wavyumvishije neza. Kubwa Bibiliya Yakobo niwe gisuma nimero 1 yari yivye yiba n'umugisha wa mwene wabo Esawu. Ivyo vyanditse muri Bibiliya itanguriro ikigabane ca 27 ku murongo wa mbere. Havuga yuko yivye umugisha wari wagenewe mwene wabo Esawu. Ikibazo, kumugisha uva ku Mana gute umugisha wa Esawu Yakobo yawivye Imana irawumuha atari uwiwe? Kuvyukuri ntabwo ibi Bibiliya ivuga byo wari ubeshi. Nawe ni wibaze, nyimba umugisha uva ku Mana, umugisha wa Esawu Yakobo yawivye gute? Imana yamuhaye umugisha atari uwiwe gute kandi uwo mugisha wari wagenewe Esawu? Ubu ntabwo ibi Bibiliya ivuga byo bari binyoma. Yakobo kandi yabaye mu gihugu ca Afrika, nivyo ku mugabane wa Afrika. Nivyo wavyumvishije neza. Yakobo yarabaye ku mugabane wa Afrika mu gihugu ca Egypt ariyo Misiri. Ivyo byanditse mu gitabo c'itanguriro ikigabane ca 47 ku murongo wa 28. Yakobo kandi kugira bamushingire umugeni wiwe yitwa Rakeri, umukobwa wa Labani, yamukoreye imyaka 7 nk'inkwano. Iheze imyaka 7 Labani sebukwe aramwikata. Yamwikase kubera iki? Yaramubwiye ati, sinshobora kugushingira Rakeri kubera yuko Rakeri ari umukobwa wanje mutoya. Arafise mukuru we yitwa Leya, deka jewe ndaguhereya, mugabo sinshobora kugushingira umukobwa mutoya kandi mukuru akihari. Yakobo ati, ku rukundo nkunda Rakeri ndatora Leya kuko ari we umpaye mukuru we, nce nsubiye gukora iyindi myaka 7 umpe na Rakeri nawe. Nuko vyagenze. Yabatunze bose ari babiri, uwo bita Leya nuwo bita Rakeri, bose yabakoreye imyaka 7. Mugabo imyaka 7 ya mbere yashaka uwo bita Rakeri, ariko uwo Rakeri yari mutoya y'uwo bita Leya. Maze Labani sebukwe aravuga ati nshobora kumuguha. Nuko niko Yakobo yakoze imyaka 14 akorera umugeni. Ubwo twomushira mu bantu bababajwe mu rukundo. Ariko reka mbanze nkwibarize, hajya gutunga abagore babiri ni gicumuro? Ko Yakobo yatunze Leya na Rakeri icarimwe yaracumuye? Ivyo ngivyo vyanditse muri Bibiliya igitabo c'itanguriro ikigabane ca 29 ku murongo wa 18 gushaka wa 30. Sowa story mugire sabone kubatarayikora, fyonda ahanditse akajambo sabone. Yakobo yavyaye abahungu 12. Uwa mbere bamwita Reyubeni, uwa kabiri bamwita Simeyoni, uwa gatatu yitwa Lewi, uwa kane akitwa Yuda, uwa gatanu akitwa Isikari, uwa gatandatu akitwa Zebuloni, uwindwi akitwa Dani, uw'umunani akitwa Nafutali, uw'icenda akitwa Gadi, uw'icumi
akitwa Asheri, uw'icumi na rimwe yitwa Yosefu, uw'icumi na kabiri akitwa Benyamini. Yakobo iryo zina rivugwa mu gitabo ca Bibiliya incuro 425. Nivyo wavyumvishije neza. Mu gitabo ca Korani naho ijambo Yakobo canke se izina Yakobo rivugwa mu gitabo ca Korani incuro 15. Buri muryango wose mu miryango 12 y'Abisirayeli wamuka kuri uno mugabo Yakobo. Nivyo wavyumvishije neza. Aba bahungu uko ari 12 buri muryango wari wo wose mu miryango igize Abisirayeli wagiye witirirwa izina ry'umwe muri bano bahungu 12 turangije kuvuga, uwo bitare Rubeni, Simiyoni, Lewi, Yuda, Isikari, Zebuloni, Dani, Nafutali, Gadi, Asheri, Yosefu na Benyamini. Hajya iyo wumvije bavuze ngo abayahudi baba bashatse kuvuga abakomotse ku muhungu wa Yakobo yitwa Yuda. Iyo wumvije bavuze ngo abarewi nta kindi baba bashatse kuvuga abamuka bose ku muhungu wa Yakobo yitwa Lewi. Ko niko Yakobo yiswe sekuru w'Abisirayeli. Igitabo ca Korani kivuga Yakobo, mbibutse yuko igitabo ca Korani kivuga izina Yakobo incuro 15. Korani ivuga yuko Yakobo imbere yuko apfa yahanuye abana biwe bose gusenga Imana imwe rudende idashingiye ku butatu. Nivyo wavyumvishije neza. Ivyo byanditse muri Korani ikigabane ca 2 ku murongo w'133. Korani kandi ivuga yuko Yakobo yari umuyisilamu, mbese yahanuye abana biwe ko atamwana wiwe n'umwe akwiye gupfa atari umuyisilamu. Ivyo byanditse muri Korani nyene ikigabane ca 2 ku murongo w'132. Mbibutse ko Korani ivuga Yakobo incuro 15, Bibiliya ikayivuga incuro 125. Yakobo yabayeho imyaka 147 ku bwa Bibiliya. Nivyo wavyumvishije neza. Kubw'igitabo ca Bibiliya Yakobo yamaze imyaka 147. Nguwo Yakobo Bibiliya ivuga yuko yivye umugisha wa mwene wabo Esawu, ahonda, atikura, avunagura, amnyora, akocagura, akubita Imana ngo aranayinesha. Kuvyukuri ibi Bibiliya ivuga n'ivyo duhurire muri commentaire. Ndashimira abo bose bakoze sabone kuri Sowa Story ndetse bagashishikara kudufata mu mugongo no guhamagarira abandi gukurikirana Sowa Story, ndetse no kubadukurikirana batakoze subscribe. Mwese turabashimira, mwese muri intwari. Nubundi ndabasabe mukore subscribe kuri abo bose batarashobora kugira gute, batarashobora gukora subscribe kuri Sowa Story. Sowa Story, hasta la victoria siempre. Murakagira amahoro n'amahonda, itekane mu mitima no mu mishaha. Hasta la victoria siempre.